habaye ukugurura icese iheranishagurishwa ryateguwe n'ikigo ADB rifatikanije n'amashirahamwe atandukanye asanzwe akorera mu burimyi bw'ivyamwa, imboga n'amashugwe. Ivyo birori bikaba vyabereye kuri stade Intwari kuri uyu wa kabiri Kigarama umwaka wa 2021. Mu ijambo ryiwe Desire Musharitse, umuyobozi mukuru w'ikigo ADB, akaba ari ikigo kijejwe iterambere ry'igihugu, yamenyesheje ko ibidandazwa Uburundi bushora bikiri bike cyane ugereranije n'ibidandazwa mvamakungu biri mu gihugu. Gutyo rero ikigo ADB cyagiye hamwe n'abahinga kugira ngo bateze imbere ivyamwa, imboga n'amashugwe kugira ngo bishogwe ku isoko mpuzamakungu. Leta ikaba iriko irashiraho utwigoro mu guha uturusho abanyamitahe kugira ngo bashobore gushora hanze, ariko ngo hakenewe vyinshi kugira ngo umwimbu w'ivyamwa wiyongere. Isata c'imboga n'ivyamwa mbere n'amashugwe ni gisata tubona yuko ari gisata gishobora guteza imbere igihugu, ariko uyu munsi uravye uko umwimbu wifashe, uko ugugwa n'amasoko yayo y'ico gisata, urabona ko ari ibintu bikiri hasi cyane. Twifuza rero yuko gisata gikomera cyane kugira ngo umwimbu ube mwinshi, umwimbu umaze kuba mwinshi ushobore guhingurwa mbere tugire n'ibyo dushoye hanze. Twakoranije rero abagiri muri ico gisata cyose kuva ku murimyi gushika kuri uwo ahingura jevuye mu burimyi, mbere no kuri uwo agurisha yabaha mu gihugu hagati canke hanze. Dushaka rero kubigisha ingene bashobora kurima cyane. Murabona yuko iki gihugu cyacu atari igihugu kinini yo uvuga ngo tworonka isi nini ya uravye n'ibindi bihugu uko bingana. Dushaka cyane yuko igisata muri gisata dukora bimwe bita bio, no kuvuga yuko byaba ivyo vyamwa, byaba izo mboga, yaba ayo mashugwe, biba ari ibintu bitarimwo bwabumara bushobora kugira inkurikizi mbi ku magara y'abantu, kugira ngo dushobore kuja kuri aya masoko akomeye, amasoko mpuzamakungu y'abiburaya canke muri Amerika, kuko turabona yuko iki gisata giteye imbere, uburyo bwovamwo bushobora gusumba ubw'ikawa n'icayi dusanzwe dushora hanze. Birakenewe rero yuko abo baba barimyi bamenye ingene barima, baba abo bahingura ingene bahingura, baba abo bashora bakamenya ayo masoko yo hanze uko abameze. Muri rero imisi ibiri cyane twashatse yuko muri ico gisata bose tubashira hamwe, bakumvira hamwe iryo jambo dushaka kubaha kugira ngo uteze imbere ico gisata umwe wese uvyo asanzwe akora. Nayo kubw'umuhanuzi w'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yamenyesheje ko ivyamwa bifise akamaro kanini haba ku magara y'abantu canke mu vy'ubutunzi. Kubw'ivyo leta yariyemeje guteza imbere igisata c'ivyamwa, imboga n'amashugwe, igahamagarira abene igihugu na cyane abagwiza tunga guhurumbira ico gisata. Yarangije asaba ikigo BBN gusuzuma neza ko ibidandazwa bikwije ibisabwa n'amategeko kugira ngo bishobore kuja ku rugero rumwe n'ibindi bidandazwa ku isoko mpuzamakungu. Uko musanzwe mubizi, leta mvyeyi kandi nkozi iruhande y'ibiterwa yashize imbere n'ibikorwa bitandukanye bifasha mu kugwiza umwimbu mu gihugu. Igisata c'ivyamwa, imboga n'amashugwe yaravyibagiye. Ivyo bikorwa byose tubikora twisunze umugambi w'igihugu w'iterambere watanguye kuva mwaka w'2018 ukazorangira mwaka w'2024. Uwo mugambi ukaba ari wo twisunze mu gushiraho uwundi mugambi mu bushikiranganje, nawo nyene ukaba uzorangira. Uwo mugambi uteza imbere ivyamwa, imboga n'amashugwe, aho nyene ntitwavyibagiye, kuko bituma abene igihugu biteza imbere mu by'ubutunzi ku giti cabo, bigatuma kandi bateza imbere igihugu cabibarutse. Nico gituma twatunganije ihanishagurishwa ry'ivyamwa, imboga n'amashugwe kugira twerekane intambwe tugezeko, tubonereho n'akaryo ko guhimiriza abandi bagwiza tunga
guhurumbira ico gisata twongere duteze imbere dutere intege mwebwe mwese musanzwe mwikoreramwo kugira twunge urunani tuduze ikivi hamwe tugwize umwimbu kuko turi kumwe twese birashoboka.